Abalewi igice c'icumi. Urupfu rwa Nadabu na Abihu. Nadabu na Abihu bene Aroni babira ivyotero vyabo bashira mw'umuriro, bashirako imibavu, bayosereza Uhoraho ku muriro urahuwe ahandi, uwo atabageze. Haza umuriro uvuye imbere y'Uhoraho urabica bagwaho imbere yiwe. Mose abarira Aroni ati ivyo nivyo Uhoraho yavuze ngo kwera kwiwe kuzogaragarira mu bamwegera, kandi wazoherwa icubahiro imbere y'abantu bose. Aroni arumirwa. Mose ahamagara Mishayeli na Elisafani bene Uziyeli se wabo wa Aroni, arababwira ati nimwigire hano muterure abiwanyu, mubakure imbere y'ahera mubajane inyuma yaho dushagaje. Nuko bigira hafi babaterura mu makanzu yabo uko bakayambaye babajana inyuma yaho bashagaje, nkuko Mose agize. Mose abarira Aroni n'abana biwe Eleyazari na Itamari ati ntimuhamburure imishatsi yanyu canke ngo mutantamure impuzu zanyu kugira ngo ntimupfe, kandi Uhoraho ntarakire ikoraniro ryose, ariko bene wanyu ab'inzu yose ya Isirayeli abe aribo baborogeshwa n'umuriro Uhoraho arekuye. Kandi ntimutirimuke ngo muve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kugira ngo ntimupfe, kuko amavuta y'Uhoraho mwarobanujwe akiri kuri mwebwe. Nuko babigenza nk'uko Mose avuze. Abaherezi babuzwa kunywa ibiboreza bakiri ku bikorwa. Uhoraho abarira Aroni ati ntuze wigere unywa kuri vino canke ku kiboreza na kimwe, mwe n'abana banyu, igihe mugira mwinjire mw'ihema ry'ibonaniro, kugira ngo ntimupfe. Ico kibabere icagezwe c'intahava, uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana, kugira ngo mubone uko mutandukanya ivyera n'ibitari vyera, n'ibihumanya n'ibidahumanya, kandi kugira ngo mwigishe Abisirayeli ivyagezwe vyose narungikanye Mose. Ivy'imituri y'abaherezi. Mose abarira Aroni n'abana biwe basigaye Eleyazari na Itamari ati nimujane ivyasigaye kuri rya shikanwa ry'ifu ryo mu mashikanwa yashikaniwe Uhoraho, agatongorwa n'umuriro, mubirire iruhande y'igicaniro bitarimwo umwambiro, kuko ari vyera cane. Nuko mubirire ahantu hera, kuko ari umuturi wawe n'uw'abana bawe wo ku mashikanwa ashikaniwe Uhoraho agatongorwa n'umuriro, kuko ariko nabariwe. Na ya nkoro yashikanishijwe kuzunguzwa na ca gikenye c'ukuguru cagerewe abaherezi, mubirire ahantu hadahumanye, mwe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kuko ari vyo wagerewe ngo bibe umuturi wawe n'uw'abahungu bawe wo ku bimazi vy'ishimwe Abisirayeli bashikanye. Igikenye c'ukuguru kigerewe abaherezi bo n'inkoro yo kuzunguzwa, baze bahore babizanana n'ishikanwa ry'ibinure vyo gutongorwa n'umuriro ngo babizunguze bibe ishikanwa rizungurijwe imbere y'Uhoraho. Ivyo bizoba ivyawe n'ivy'abana bawe bibe umuturi wanyu w'intava nk'uko Uhoraho yageze. Mose arondera ikimazi catangiwe ivyaha asanga bagituriye. Mose abariritsa ca kimazi c'impene catangiwe ivyaha asanga catongotse. Arakira bene Aroni basigaye Eleyazari na Itamari arababaza ati mwabujijwe n'iki kurya ca kimazi catangiwe ivyaha ngo muteko mukirira ahantu hera, kandi ari cera cane, ari c'Uhoraho yabahaye ngo gitume mwishira kw'ibigabitanye vy'ikoraniro, ngo murihongere imbere yiwe? Eheraba amaraso yaco ko atari yazanywe ahera, nta cari kubabuza kukirya ngo mukirire ahantu hera nk'uko nageze. Aroni yishura Mose aterega uyu munsi batanze ikimazi cabo gitangiwe ivyaha, bo n'ikimazi cabo co konswa bagitangira imbere y'Uhoraho, kandi heraba ayo nabonye. Mbega none uyu munsi iyo ndya ico kimazi catangiwe ivyaha, ivyo vyari kuba ari vyiza imbere y'Uhoraho?
Mose avyumvise arashigwa.